Cibitoro muri leta turiko turakora kandi bubahwa mwese murabizi ikibazo c'igitoro si cubu kiraciye igihe mugabo ni ibitwama turiko turavuga kugwiza umwimbu kuko igitoro si ico dukora ngaha murazi ko gisaba amahera mva makungu bigasaba natwe naho ayo mahera mva makungu kugira tuyagwize yuko haba hashowe umwimbu canke tukagerageza tukakura ivyo hanze ibidakenewe nako ibitari ngaha mu gihugu kugira tugabanya amahera asohoka hanze koko dukura ikintu hanze ngaha mu gihugu twoba tudafise rero kuri kibazo c'igitoro turindirana ukwizera uko leta turiko turakora kandi kiri mu kiduhanze kandi turazi yuko cica vyinshi ngabo turiko turakora koko turabona yuko ingingo ziriko zirafatwa na cane cane yo kugabanya amahera mva makungu dujana hanze ko nk'ubu twarafashe ingingo hariho ordonnance ivuga yuko amahera ya leta ku kintu cyose gisanzwe gikorerwa ngaha mu Burundi ata amahera ya leta yoza kugura ikintu kiva hanze kandi ngaha mu Burundi kihari kugira tubanze amahera aja hanze mva makungu agabanuke kandi twongere duteze imbere amashira hamwe yiwacu ivyo rero twarabikoze turibaza ko bizotuma bizana agahengwe koko nk'ibi vy'ibitoro tutimbura bigatuma navyo bironka amahera menshi ajamwo kugira bize ari vyinshi kandi turizeye ko uko turiko turabikora turabona hari akantu kaza kiyongera ku munsi ikindi mwavuze ni honorable Banyizako Boniface yavuze ibi vyo muri sante nabitangiye inyishu vya todo dekesema itodo dekesema liquidation ya 67% na 67 kwijana keshi yagabanijwe najya ma centre de santé najya ma hôpitaux yari atekanijwe kubaka mugabo to d'exécution yabaye ntoyi nayo mwumvise umukuru w'umugu yabivuze amahera barayatanze mugabo muri obuha baca barayakoresha ibindi bayakoresheje ibindi gute nabonye ndikovuga ngo bari bafise novuga ikosa cyane kuko obuha ibifise ibikorwa itegerezwa gukora amahera kaja kuri konte iyi bakaca batangura byinshi bakaca rero amahera ko yashitse mu kigega bakaca bayakoresha kuri ibyo bikorwa byose biteze ko ayandi abandi nabo bazoyatanga rero harageze kuri ibi bikorwa basanga amahera y'ayandi ma ministeri ntiyashoboye kuza hacarabana revision budgetaire aragabanuka ntiyashobora kuza mu wundi mwaka mugabo bamaze kuyakoresha ku bindi bikorwa ivyo rero dini pare harimo akantu katameze neza mugabo kandi uko bari bavyiyumviriye bibaza ko bishoboka mugabo siko vyagenze birasaba rero byaduhaye icigwa mutwabaguye duti iyo amahera aje ubu akagenerwa iki gikorwa ico kindi abo bantu batarazana amahera kireke ukora ico gikorwa c'amahera yaje gihere niwitege ngo yandazoza ubu niyo ntumbero twatanze turibaza yuko ivyo bizoca bihagarara bitazosubira kuba uko byaduhaye icigwa uko birashika twibaza ngo yandazoza mugabo ntaze bivanye kumvo iyi canke yiriye rero nico niyo ngingo twaciye dufata twibaza yuko bizoheza bigafasha chikawa nacishuye nako honorable Boniface cha media box nacishuye ko bigiye gufata umurongo honorable Beatrice yavuze amakenga y'amashantier atarahera twobishira muri revision budgetaire
cyane cyane kuri ivy'amasantre de santé yubatswe na Obuha uko twari twabigize. Uno mwaka twavuze duti muri budget dushiremo amahera kuri zo nyubako zose zitarahera, aba arizo novuga duha amahera kugira zishobore gukorwa zihere. Urera amahera kuri nyinshi, amahera rimwe barazishize muri budget. Gusa kubera iyi reforme murabona ko ministeri yahindutse, amaprograma amwe akava ngaha akaja hariya, ubu twovuga yuko ibikorwa nyezina bitaratangura, mugabo nyinshi zirimwo. Mugabo rero ico novuga nobabwira navyo vyagiye biraduha icigwa, ibi vyazananye mu mwaka wahera apana yuheze, naho igihe amahera twari twashize kuri chemin de fer. Iyi chemin de fer tugize hafi imyaka 3 dutegura emiliyaridi zishika 250 kuko yari condition ku babayere kugira nabo bazosahiriza. Harageze rero igihe mu mpera z'umwaka wa 2003 na 2004 nkuko mwabivuze mu honorable, ayo mahera mu kwa gatanu mu kwa gatandatu tuca tuyagirira transfer tuyashira muri ministeri ya infrastructure kubera tubona ivya chemin de fer atakira akogwa atategese miraha kuko nka gatombana niraso reka twire transfer twubaka amabarabara twubaka iki ngabe cyaciye kiba l'année budgétaire yaciye ihera ayo mabarabara menshi atarahera. L'année suivante nayo itangura atari yarategekanijwe muri budget. Kubujya mu kwa gatanu mu kwa gatandatu tuba turiko turasozera duheraheza budget, murazi yuko ibiri ngaha mu nama nshinga amateka izotangura. Haca rero haba ku kabazo, mugabo rero twaravuze duti ibi bikorwa byose bitarahera byinshi aba ari byo dushirako priorite uno mwaka. Amahera menshi yarategekanijwe, nivyo byose ntibizohera kubera bisaba amahera menshi, mugabo byinshi turibaza ko bizokorwa. Gusa dufise impungenge imwe kubera izi reforme, aya mezi ashika 3 ndetse no gukwicumi kwimo kwa kane turabona neza muri leta katabikorwa byinshi biriko birakorwa kubera izi reforme. Rero birasaba ko tuzokazanya kugira bishobore kunyaruka. Honorable Sandrine yabajije icabadandaza badugirizwa kw'amakori ndetse n'ibiti vya leta bishaje yuko bitovyazwamwo umusaruro. Ukuri abadandaza nta udugirizwa mukoro. Burya muri OBR itegeko riba ryaciye ngaha iwanyu bubahwa niryo bakurikiza zirya tegeko riba ryaciye ngaha. Kesha abavuga ngo twadugirije ni babandi usanga batahora ahubwo batanga ikori, hanyuma ico kintu gikaca kija mu itegeko batahora bagitangira ikori bakaca babona umengo ni gishasha, mugabo burya nivyo bari gishasha sukudugirizwa ikori riba ryaciye ngaha kandi bavyizwe yuko iryo kori ryotozwa biba vyabonetse neza ko bikenewe. Ku vy'ibiti twarashizeho umugwi ndetse no muri iyi budget twarateguye yuko ligne budgetaire yanditse ko ari valorisation des vieux boisons. Twayishizemo yuko ibi biti vya kera vya leta hako vyishidirwa biragwa mu ibarabara bindi novuga indani haramaze kujamwo umuhoro kubera ari kinini cyane kandi ni vyinshi mu gihugu. Twavuze dutireka tuzobigurisha, twabishize muri budget uno mwaka yuko twokuramwo imiliyaridi 200. We twarashizeho umugwi uriko urabikorerako kugira dushobore kuraba uko twobigurisha tugatera ibindi canke tukabikuramwo imbaho nazo zikagurisha. Nivyo turiko turakora. Ikindi hambavu y'ico nuko turiko turiyumvira yuko bijya biti biri mu makomine nanye twarashizeho umugwi wige ukuntu twobica bikavamwo imbaho zikaca zikogwamo intebe z'abanyeshure. Murabona ko benshi zibuze kugira amahera twategekanije y'intebe azoca kuvamwo intebe nyinshi aze afasha gusa mu kuriha
serivisi yo gukora iyo ntebe birashobora kuvamo nyinshi, ndetse bibaye ngombwa yuko twonayongereza. Murumva rero yuko ibi bikumba by'ibiti turabifitiye umugambi wo kubibyaza umusaruro mu gihugu. Honorable Kamwe n'ubusa Louis ati hari amahera menshi ari ku makonte y'ibisata bya leta usanga yicaye kandi yari kuza gusahiriza. Mukyavuze niki duhejeje umwaka duhejeje twaragize rusansoma y'amakonte ya leta mu ma institution ya leta, twasanze hari amakonte yicariye hariya, amahera nako yicariye hariya ashika imiliyari zishika 402 kandi umwaka twawuhejeje. Rero twaciye dufata ingingo hamwe turayazana kuri konte general du trésor, ngo bariho n'abandi baca bavuga bati aya ari kubikogwa mwaduhaye bigira biheze nk'ibi by'amazone, bavuga bati turiko turarafinaliza amazone, ko turaheraheza amazone muyatwaye dosha zihagarara, twaca tuyabika. Hariho rero n'ayandi twita le konte novuga zisinziriye doruma, usanga zimaze ko imyaka 2 cyangwa 3, twaragize rusansoma menshi twarayatoye, mugabo hariho n'ayandi abajejwe ama institution batashotse batubwira ayo makonte. Abo rero turavuga tuti uwo tuzosanga yaranyegeje iyo konte hariko amahera ya leta kugira banki birayikoreshereza koko azohanwa. Mugabo ico gikorwa kiriko kirakogwa, rusansoma yarakozwe, ayahari akenewe kuba rapatrie yarabaye rapatrie, hariho n'ayagisigaye izosaba ko azoba rapatrie kuri konte general du trésor. Ibyo turabizi kandi umengo n'ibisata mwahora mutwara umushikiranganje yari yarabitubwiye yuko hariho konte imaze kamahera atari make, iriko amahera atari make mugabo amaze kigira, twari twakikoze tukiri mu mushikiranganje by'ubutunzi kugira ashobore kugaruka, mugabo twari tukiri mu maprocedure byari bwo babije n'undi. Kiza Ernest ati habe audit kuri projet Terre de Jaen, ni projet iri yo muri ministère ya agriculture, kuko ibikogwa yakoze ntibiboneka, nibyo harawa ama evaluation. Ico nico reka tugikorera, ndetse iyi projet ya niteje kiringo cayo, mugabo hari ibikogwa byasigaye twace tubishira mu yandi ma projet kugira bimarize kubera ikiringo cayo cyari cyaheze. Iki tuzoraba ama audit ku bisanzwe y'ama projet yama yabaye, tuzoraba neza yuko uko yakozwe neza. Honorable Zache ati leta yofise umugambi wahe kuri ibi by'amamashine afasha mu gutoza ubumenyi, ndeka turabigeze. Uyu mugambi w'amamashine atoza amahera amafagitire, akoresha amafagitire, ni kuza muradufasha buri waho abashinga amateka abagize amateka abarundi bakabyumva. Digitalization batayemeye ntaho twoba ntaho twatwo turashika, mugabo turaje intambwe tugeze ni nziza cyane, ni nziza kuko n'ubu mashine bwose twari twaguze mu mwaka uheze gusa n'ubwaheze, ubu twatumye kubundi buzoshika mu minsi 30, kandi strategy twafashe turabona ko bariko barabwirukira ku murindi ukomeye, kandi twarabonye ko biduza amakori kuko cyane bifasha kuri TVA rero yaraduze gushika ubu iraduga ku bice bishika ku 30%. Urumva iyo ni inyungu novuga ko yazananye muri utwo tumashini n'amakori, kandi murabona ko abandanya duga uri kuraraba, kandi n'umusaruro murabona ko ari mwiza. Mugabo niyo tubovuga dute amakori twayashikanye, intambwe iracyari ndende. Ayo novuga aduca mu ntoke nayo ni menshi, novuga yuko burya amakori
ntawovuga ko 50% yayategerezwa turagerageza kuyatoza kubera ico twokwita uburyo n'ubuhinga butarajaho bukwiye. Rero turiko turabikora ku by'uburimyi n'ubworozi by'imbuto koko mwabivuze, novuga ko ata independence y'ivyimbuto dufise tukizikura hanze. Nico gituma igihe twafashe ingingo yuko amatongo yose ya leta abashobora kuyarima babagwiza mbuto amwe twita amasantere somansiye woyafata tukagiranira amakontra abanyamitahe bagashiramwo amahera kuko burya imbuto zirasaba umutahe. Rero wubahwa na mwebwe abafise imitahe muze mudufashe mu makomini wanyu no mu ntari wanyu ajya amasantere somansiye muyafate kugira tugwize imbuto ziwacu dusubire kuza turazikura hanze. Honorable Donavine yavuze turavye mu bushikiranganje ko bungana ati twofata amahera tukavuga tuti kuko imbona kazoza tugayashira menshi mu bisata bishigikira cyane cyane imbona kazoza. Nivyo kandi nivyo cyane kandi nivyo leta iriko irakora. Burya uravye nk'amahera aja mu burimyi niyo menshi, waje ukaraba amahera aja mu vy'amabarabara, ukaraba amahera aja muri ibi byo gufasha ivy'ubutunzi simake mugabo karahara mu ruganda ntibacura kandi bavuga ngo imiti ikorana. Biragoye turagerageza muri planification kugira minisiteri yose tuyiha amahera bikwiranye mugabo byogorana yuko tutitaho igisata cy'umutekano, byogorana yuko tutitaho igisata cy'amagara y'abantu, byogorana yuko tutitaho igisata c'imigenderanire. Turagerageza tugashira y'amahera make menshi tukayazana mugabo n'ivyo bisata vyama bikeneye amahera yo gukora guko vyose vyama bikenewe kandi nkuko nabivuze ubushikiranganje butandukanye burashigikirana bugahanahana hagize kamwe kagorana ucusanga nakandi gaciye kagorana. Naha rero turaba duti mu mahera dufise banaka tubaha amahera koko bakeneye mugabo menshi tuyashire muri ibi bizana bituganisha ku mbona kazoza. Honorable Leokadi ndacayisaba ati ama activité amwe afise faible performance nk'ama infrastructure canke ayo muri santé taux de réalisation physique ari ntoyi mugabo ugasanga amahera yoyo ya ni 100% taux de réalisation financière. Ati hoba kuraba yuko par trimestre kugira ivyo bibazo ntibizosubire kuba hakaba na control. Nabivuze ni vya bindi muri raporo bizosaba ko tuza novuga turahinyanyura. Harige ni bimwe navuga yuko ushobora gusanga taux de réalisation financière ko kari 100% amahera yaheze mugabo ugasanga taux de réalisation physique ico gikoni ntikirahera kubera kiri ku myaka myinshi. Hakaba rero nabihenda ugasanga yavuze ngo ni 100% kandi koko nayo mahera akiri ku makonti wabo kubera gusa twavananye ko no muri finance. Nivyo rero bica bisaba novuga mu gusigura tukavyinjiramwo neza tukabisigura. Ikindi hariho n'abadusamarira mu bushikiranganje ugasanga raporo bazanye koko yavuye ku mutekinicien iraja kwa deje mugabo ugaca usanga deje ntiyayiravye neza ugasanga SP ntiyayiravye neza ikazoduga igashika mu bushikiranganje bwa mbere na twebwe abakozi biwacu ugasanga ivyo bintu birabaciyemo na jewe ugasanga naravye ibindi ako kantu karanciyemo sinakabonye nk'iki ca taux de décaissement ya 61%
nabonye yuko kazananye kuri irya 15% kandi ari kubera hategereza kubanza hakava mu vy'amadete mu nyuma mugabo sino wari kubiraba neza byari gusaba yuko ibiharo tubitanga neza rero uko dutera tuja muri ibi vya budget program urabona kama document aba menshi dutera intambwe twameriyora mugabo hari igihe bishika igikorwa cy'umuntu kikajamwo agasebwa iyo tukabonye rero naha tuca tuza tugasaba imbabazi dutiri mutubabarire ngaha byagenze uku tugiye kwikosora. Honorable Kaneza Valence kukijanye na uberi imyidogo y'ibidandaza bisa nk'ibirihishwa amahera menshi mbere yuko asanga vyarihishwa amahera menshi asumba ayo vyaguzwe. Iki nakivuze nukuri twebwe muri obere dukurikiza ibwirizwa riba ryaciye ngaha kandi aho ngeza nibidandazwa bike birihigwa ikori risumba ayo vyaranguweko kiretse niba ntihenze hari aho twavuze duti nk'ibi bintu vy'amarike ibi vy'amashampanye binywa abantu bifise ati reka dushire taux de taxation kuri 200%. Nukuvuga wawuranguye ibihumbi 100 tuja tugutagisa nk'ibihumbi 200. Ati avyo twavuga duti kuko ibi bintu vy'ikori nukugira abafise amahera basahiriza batayafise. Rero ibi bire produit de luxe kesho urashobora gusanga twazishizeko to nini mugabo nayo nyene ni mwebwe bubahwa muba mwaduhaye ugo ruhusha kuko biba vyaciye ngaha mugabo nk'ibi vy'imiduga nukuri nta vy'imiduga ishobora gutozwa ibirenga 100%. Oya dukoresha rirya tegeko riba ryaciye ngaha loi budgetaire muri irya partie ya cadre legal amato ni habari muri arya ma article. Honorable Saidi Juma kukijanye nirihwa y'abarimyi ikicipampa aho naciye ntaco bari bambwiye ngabo naco nyene tuzoja tugikurikirana turabe ko nabo boheza bagatunganirizwa hamwe n'ikijanye n'amapcdc yuko yosubigwamwo nivyo tuzoheza turabe kuko yakozwe nivyo yihuta mugabo kubera hariho PCDC novuga iri standardize byari vyoroshe kuko hasanzwe harimwo biri mu ma programme no mu ma action asanzwe ari muri no mu ma ministère byari vyoroshe kubikora mugabo rero les activités bashize mu ma action nivyo byo kuraba neza koko kari ibintu biza biteza imbere commune uno musi ko commune uno musi ni gisata novuga do base mu iterambere ry'igihugu. Tuzoheza rero turabe intererano nivyo mwadukebuye turabe ko hari ico hinyanyugwa ndetse nibi vy'amabirozo no mwabivuze navyishuye ico kimwe n'amakomine navyishuye badafise aho bakorera. Honorable Leonard ikibazo cha mitiweli nivyo aya mashira hamwe hari igihe rimwe na rimwe usanga amahera bayafise ari ku makonti mugabo batibutse yuko abene gihugu nabo bakeneye ama service ni vya bindi vya tuvuga vya budget programme amahera yafise atari karazana umusaruro ntaca bamaze amahera nayo zana umusaruro ibi rero bica biza muri planification twe twarabuye abo muri mitiweli uno mwaka muri iyi budget turi muri arbitrage budgetaire naro mushikiranganje w'ikiga ca leta bari basigaje ko excede ya 6 miliyari nabwo yantizo 6 miliyari nimushobora kuzisigaza mutazihaye igikogwa kandi hariho amafarumasi dora mitiweli hariho imiti ibura nimuyashire mu bikogwa vy'abene gihugu ayo rero bace bayapanga mu bikogwa mugabo hari n'igihe usanga amahera sigara
ataca ariko arakora kandi abene gihugu bakeneye amaserivisi. Ivyo rero biva cyane cyane muri planification, muri efficacité ya planification. Tuzobandanya tubikurikirana kugira koko bitere bigenda biba neza. Honorable Mbonimpa Georgine yavuze kujanye na sécurité sociale, aranavuga ati iyo umuntu yitavye Imana ugateba simwa zigahera baca bagusubiza ku busa. Ati ndetse n'abaretraité nyene icubahiro yaravuze yuko bohembwa amahera bari bagezeko, timugabo ntibiraja mu ngiro. Nivyo iki nico gukurikirana kugira amaserivisi yo muri INSS anyaruke, kuko buri uza kumara amezi 6 kubera amaserivisi bategeza kugukorera yatevye, canke ukaba wagiye kubidepoza uteba wabitwaye uteba. Naha rero novuga ati ni igikorwa ca twese cyuya bagiye gusaba iyo service hamwe no muri INSS. Tuzoheza turabe uko kizoheza kigatunganywa n'umushikiranganje abijejwe ari ngaha yavyumvise. Iki naco c'abaretraité ni igikorwa casavye ko coja mu buhinga bwinshi, turavye amahera bahari nayo batanga na tukaraba n'imyaka basigaje, tukaraba kandi imyaka basigaje iragoye gutora iragoye gutora. Hamuvuga ati none ninamuhe isarere hanyuma bikazo kwikata bizogenda gute? Ni vyigwa rero bikiriko birakogwa, kandi aho bishitse tushima mugabo bitarashika ku musozo, biracakogwa no kurindira twihanganye kandi twizeye ko bizoja mu ngiro. Twari twiyumviriye yuko toba turaduza na gatoyi imbere yuko tubaha sarere yose, mugabo navyo nyene biriko birigwa kugira turabe icovamo. Turindira rero ikizovamo kugira tuzotange inyishu ibereye. Honorable Sandrine yavuze ikibazo c'amatara n'amazi, ndetse haca haba n'ibibazo vy'isuku. Nivyo amatara turiko tugera kure, kiretse yuko dufise ikibazo c'ukuntu tuyaha bene gihugu, mugabo novuga nko kuri production mu mabaraje amatara yariyongereye cyane. Ubu rero turi novuga mu gikorwa cyo kuyashikiriza abene gihugu mu makartier, mu makomine, mu mazone atandukanye. Mugabo naho nyene uri kuraraba mu gihugu harimwo agahengwe kanini, guko iyi projet twise transiro qualité yarahaye amatara abantu atari bake amakomine yose. Ubu vuba bose bazoyaronka, benshi baramaze kwatsa. Hariho n'indi projet tuko turategura yo uko tuzo kweregitrifya ubuce bushika 1400, nayo nyene tuko turayitegura kandi turabona yuko n'aba partenaire bazoyifashamo. Muri ico twokwita compact twatanze mu ba partenaire, turifuza yuko urugero rw'umuyaga nkuba ruzoba rwaduze cyane muri no myaka 5. Mugabo ku kibazo c'amazi turabona ko akiri hasi, koko ari hasi gute? Uko uravye abantu cyane cyane mu bisagara baragwiriye cyane mu bisagara, bongera n'igisagara kiraguka cyane, mugabo kubaka amazi ntivyakurikiye. Nivyo rero tuko turaraba muri leta ukuntu twokubaka amazi, novuga ama captage y'amazi kugira ashobore gushikira abo bene gihugu. Ivyo twabaye turifashisha ni ibi vy'ama forage, mugabo navyo twasanze bikaza ubupfu, ukaca usanga rero biriko biragorana.
ikindi twabonye twoshobora kuba turifashisha na marobine public, aho cyane kuja mu mazu y'abantu tukagwiza aya marobine public cyane ahantu haba hakoranira hari abantu benshi cyane. Nivyo turiko turakora, ico kibazo turakizi kandi kituri novuga ku mutima, kandi muri leta turiko turaraba mu mabije azokurikira ko twoshiramwo amahera menshi kugira ico kibazo twova ngo gihere burundu, kuko kizofata umwanya mugabo koko gitera intambwe. Honorable Joseline yavuze ku vy'ibigori, yatanze ubuhamya ati jewe nararishwe, aho bona abandi baragenda barabe kuri konte bazoba batarishwe. Mugabe ico naciye mvuga nibajya bagiye barahura n'utubazo ku vy'ibigori tugeze ku rugero rwiza, ndetse twaravuze ko nibindi vuba nibaza nko mu ndwiza bababwira abantu bakaja kuri tele bagatangura kugura ivyasigaye mu mihana. Honorable Nicola yatanze intererano kuri iki cyamaza apangishijwe, nukuri unumugu twarawushizeho, kandi turiko turagira inventaire y'amazu yose ya leta, ayapangishijwe, ayo leta ipanze, ayo leta ababamwo, hari nayo yari ngaho adafise abayapanze babamwo ku buntu. Rero twaramaze gutanga intumbero ku mushikiranganje wese, turamuha amaforuma yuko batugirira inventaire vuba bwango kugira turabe ko twofata ingingo ibereye. Ko nkuko mwabivuze, leta ntiyoja gupanga nayo ipangishije, yobanza igafata amazu yayo agahera ikaza gupanga amazu yayo yaheze, canke ari kunzi ivuga iti iyi ndeka ndayipangishe iragoye gukoreramwo. Ubu rero hoho twagiye muri iyo découpage administrative, nico gituma twace tubikora. Turibaza ko vuba kumbure mu gihe tuzogaruka tuzoza tubabwira yaho iki gikorwa kigeze, kumbure uko twagitunganije, kumbure n'intambamye dushobora kuba twahuye kugira muzoshobore kutugira inama. Kandi nuko rero bene iteka banya kubaho bashinga amateka mwese n'abakenguza amateka ku bibazo twari twabajijwe n'umuco twashoboye gutanga, mugabo kandi turi aha kugira araho twaba tutishyuye neza canke ari ahantu habaye agahaze dushobore kubandanya dutanga umuco. Murakoze, Imana ibahezagire.